mutoni amakuru y'imisi wowe kutakiboneka nibi oya share ko butukorwa nito twantwaye mbe papa zawe ko witwenga n'amari none wowe wibagiye ko je ndi umunyarusaku w'umugabo gabo oya nawe ibyo nanje sindabiyobewe kuva aho muri akanya papa zo ubu nta makuru nkifite hari ugomba uvuge yuko iyi nkuru shasha yirigura cana ko ngaha muri Phoenix Arizona atayusi yemwe ndayibariwe abanyafrika baba muri Amerika bahisemo kwibera muri Afrika kandi baba muri Amerika oya reka ivyo vyobaho gute hari isoko karuhariwe yuguruwe mu ntara ya Arizona mu muji wa Phoenix iyo soko badandaza imfungurwa nyafrika uraje umbwire iyo soko irabereye wangu kandi uwayuguruye ni wa mupastori nyene muzi umwe yamafashe kominote y'abanyafrika uyuhe nani wamuvuga izina oya shaka ko abantu bagenda bamwibonere kuri iyo soko none iyo soko yitwa gute basi yitwa Alpha Fresh Supermarket Store ariko naho uvuga Alpha Fresh Food bose barayizi yitwa Alpha rero iyo soko ni yambere nyene none iyo soko yaruguru izo kugurwa itariki 16 z'ukwa 12 uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2023 kandi ivyo birori bizotangura isaha 7 z'umuhingamo abatumire bahire nabo bazohagarikira ico gikorwa ni Pastor Theo umwe ayoboye isengero rya Hope of Life hamwe na Pastor William ayoboye Stove Glory Church yemwe ndumva nivyoroshe none birasaba invitation kuri uwo munsi wo kugurura abantu bose barahawe ikazi hazoba hari imfungurwa ziteguwe n'abahinga bamwana mu kejiko ibinyobwa na nyama choma kandi hazoba hari n'umuziki wa DJ Fire Alpha ni yambere mutoni ibaze nawe ibyo dusanga muri Tanganyika byose byibereye muri iyo soko bamwe mwakuriye ku mazi ahubwo mutarashika muri Alpha Fresh Food mwaracerewe ingeze muri East Africa zose Rwanda Tanzania Congo Burundi Kenya n'ahandi henshi niho zibarizwa hari ikinazi ikivunde rengarenga umusoma isombe palme oil ocra kaunga n'ibindi kandi kubazosuma kuri urya munsi discount n'ibice 10% y'ivyo bazogura byose none iyo discount mugize gayemwe ntizohave bahombe oya reka izo iryo rimwe gusa none nkatwe dukoresha GPS twohamenya gute Alpha Fresh Food iherereye kuri adresi kurikira 5 na Northern Monday y'isoko ya Domino's Pizza muri yo plaza nyene adresi yuzuye ni 5 Western Northern Avenue Glendale Arizona 853 ubusarimwe Banyafrika muba muri Arizona nimusubire kuzimira muzimbwa muhiga ifugurwa nyafrika iture Alpha Fresh Food Supermarket Store